Ngiki ikintu gitangaje cyane gose Miss Erica yakoze atarapfa, ikintu kigaragaza neza cyane yuko Miss Erica byasa nkaho ariko asezera abantu na cyane cyane umuryango wiwe. Uje ku rubuga rwiwe rwa Facebook rwa Miss Erica, amafoto ya nyuma yashoboye gushira ku rubuga rwiwe rwa Facebook n'amafoto y'umuryango wiwe wose, ndavuga ni abana biwe ndetse n'umugabo wiwe. Winjiye ku rubuga rwa Miss Erica Facebook page yiwe, ifoto ya mbere uhura nayo ni foto y'umwana wiwe asanzwe yitwa Gihozo Brian. Uwo mwana yamuvyaranye n'umuririmbyi Salji, mwese musanzwe muzi, yahuye n'ikibazo cyo kugwara ingwara yo mu mutwe. Ariko kandi rero uje munsi y'iyi foto, ayandi mafoto ucubona na mafoto ya publiye umwana wiwe yashoboye kwibarukana n'ujya mugabo wiwe w'umuzungu, hamwe n'ifoto ari kumwe n'umugabo wiwe, hamwe kandi n'ifoto ari kumwe n'undi muntu ntashoboye kumenya uwo ari we. Iki ni kigaragaza neza cyane ko Miss Erica yarasanzwe ariko arasezera. Narirya abenshi bavuga bati iyo umuntu yegereje kwitaba Imana aravyiyumvamwo, kandi ibintu bimwe bimwe akora muri uwo mwanya abantu bavyitegereje iyo amaze kwitaba Imana niho babona yuko hariho ikintu, hariho message yari ariko aratanga. Rero izi nizo foto kwanza za mbere. Izindi foto Miss Erica yashoboye gupublia ku rubuga rwiwe rwa Facebook nizo nazo nyine tugira tugaruke ko tuzibereke ifoto za nyuma Miss Erica yashoboye gupublia. Ariko ndabibutsa yuko ifoto za mbere ushikira ko ku rubuga rwiwe ni foto z'umuryango wiwe, we n'abana biwe hamwe n'umugabo wiwe. Urabona neza cyane kuri post ya mbere ushikira ko ni post yari yapubliye umwana wiwe yitwa Gihozo Brian yavyaranye na Salji. Ariko post iri munsi yayo naho ni post yari yapubliye umwana wiwe yavyaranye n'umuzungu, yarasanzwe ari umugabo wiwe. Ariko kandi muri iyo post hakaba harimo n'ifoto ya Miss Erica wenyene bwite, hakaba kandi harimo n'ifoto ari kumwe n'umugabo wiwe. Ifoto y'umugabo wiwe nayo nyene irimwo muri aya maposti yashoboye gupublia. Tugarutse tukaraba zimwe mu zindi foto yashoboye gupostinga Miss Erica, hariho ifoto zimwe yarari hanze, hariho n'izindi foto yarari ngaha. Ariko kandi hariho n'ifoto yarari kumwe n'umugabo wiwe, hamande yabo ubona yuko hariho imbwa, biboneka yuko boba bari mu rugo rwabo, ariho babafotoreye iyo foto. Bisigura yuko mu rugo rwabo bari basanzwe bahatunze imbwa. Ariko kandi hariho n'indi foto biboneka yuko yarafise inda, aho yashoboye kwandika kuri iyo foto mu kwipublia yandika ko ati merci mon Dieu. Indi foto yarasanzwe ari kumwe n'uwahoze ari manager wiwe, ariko muri uno mwanya ari manager w'umuririmbyi Satbi. Uwo nawe sundi ni Kent P na Miss Erica barakoranye igihe kirekire cyane. Ariko kandi ndanabibutsa yuko aba babiri bigeze gukundana. Miss Erica na Kent P barakundanye igihe kitari gito. Miss Erica mu gihe yakundanye na Kent P yarasanzwe afise ubugenzi budasanzwe hamwe n'umuririmbyi yitwa Ben Nice, nawe asanzwe ari umugore cyangwa umukunzi w'umuririmbyi Satbi. Rero nuko Miss Erica ico gihe yarapostinze naho nyene ifoto ari kumwe na Kent P, biboneka ko bari bishimanye cyane. Ntutuzi yuko iyi foto bo bayifotoye kuva kera canke ari foto ya vuba canke bayifotoye baramaze guhebana.
ariko kimwe coco mwomenya nuko Kent P ari umu ex wa Miss Erica. Kent P na Miss Erica barakundanye, nubwo urukundo rwabo rwari rurimo imari nyinshi cyane, rwari rugizwe no kutumvikana, rwari rugizwe n'inkuru nyinshi cyane zitigeze zishika ku ma social media, ariko koko Miss Erica na Kent P barakundanye. Miss Erica kandi turabona indi foto yashoboye gupublia, biboneka yuko yarari ahantu kuri piscine, yararyamye mu mazi, yateye ko aka maillot de bain, akahuzu nyene ko koga nako muri piscine, biboneka yuko yaraberewe cyane. Ni n'umukobwa koko yarazi kwifotoza, eka ndetse yakunda gukora utuntu twinshi cyane ku mbuga ziyo zigeze zitandukanye zo kugomba kuryohera gusa abafana biwe. Rero nuko Miss Erica apfuye, yitavye Imana asize abana babiri. Abo bana akaba ari umwe yitwa Brian, Gihozo Brian, ariko bongeye ko izina Salji rya papa wiwe. Akaba kandi asize n'umwana w'umuzungu tutarashobora kumenya izina kubera ko ntibari bwamupublie cyane. Nano babwira yuko uwo mwana w'umuzungu bari ko bategura ibatisimu y'umwana wabo hamwe n'umugabo wiwe. Mu gihe bakiri ko barabipanga gutya, niko Miss Erica yafatwa yinjira mu bitaro, yafashwe n'ingwara bamwinjiza ibitaro vya Bumelek. Ivyo bitaro koko kuvyinjira byarakunze, ariko kubisohoka nico kidakunze, kubera ko ibi bitaro azobisohoka atwagwa ku itongo ry'abapfuye. Ndabibutsa yuko Miss Erica yakoze indirimbo nyinshi cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi zagiye zirakundwa n'abantu batari bake. Ndavuga nka Mon Amour abenshi bakunze, ariko kandi ndabibutsa yuko Miss Erica yigeze no kuba ari muri label yitwa Kiundo, yari isanzwe ikorera mu gihugu ca Uganda. Yarakoreye indirimbo nyinshi cyane ndetse n'amavideo meza, ariko ukuva kuyo ko muri yo label ntavyo twigeze tumenya ico bapfuye. Inyuma yaho niho yaje mu Burundi, aheza agwa mu rukundo n'uwari umumanager wa Satbi ariwe Kent P. Reka rero twebwe tubanaye tuvuga duti Imana imwakire mu bwami bwayo. Imana imwakire mu bwami bwayo. Twongera tuvuga duti umuryango wabuze wihangane. Ariko kandi twongera tuvuga duti umuziki wose muri rusange wihangane, ndetse no Burundi bwihangane, kuko bubuze umuririmbyi yarasanzwe abizi kandi yarasanzwe afise nakazoza keza. Kuba yaramaze igihe kirekire cyane adasora indirimbo, birashobora kuba byavuye ku kuntu yarasanzwe yibungenze. Mu nyuma amaze kwibaruka bikaba ngombwa ko amanza kwanza kuruhuka, kuko umuziki uraruhisha. Si ikintu ushoboye kujamwo warusanzwe uheruka kwibaruka ngo bikorohere. Nuko banamukurikirana Waka Light TV, mukore subscribe mukurindira ayandi makuru y'urutavanako.